namwe bakunzi b'ikiganiro ku Kivi ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cuno musi. Abarundi barayamaze bati ubugirigiri bugira babiri. Vyongeye ngo umugore aroranye ntaje ivyo kurya vyo kwa mikara nkuko biboneka mu gitabo c'imigani igice ca 31 umurongo wa 27. Sagaseseshwa rumuri umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza ari ku Kivi mu guteza imbere igihugu c'u Burundi. Ariko kandi umutambukanyi wiwe nawe ntareza amaboko yitanga atiziganya mu kumushigikiza ibikorwa bitandukanye. Muri kino kiganiro tugiye kuba yagira bimwe mu bikorwa vyaranguwe n'umukozi w'Imana Dénise NKURUNZIZA umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu muri uno mwaka twaraye turangije gushika mu ntango z'ibihumbi 2018 sangwa ikaze. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 Nyenicubahiro Dénise NKURUNZIZA yarabandanije isekeza yatanguje muri ndamukiza ibihumbi 2016 ryo kugendera intara zose z'u Burundi mu kwigisha abakenyezi no gwaruka mu ntumbero yo gutsimbataza umubano mwiza mu miryango. Aho yaciye hose yarigishije abakenyezi b'indongozi ko bakwiye kugira ubwenge mu vyo bakora bakirinda amacakubiri n'ingeso mbi nko kurenga ibigo n'ibindi. Yaranabahaye kandi impanuro zijanye n'amagara y'abantu. Kuraguza, mwari muzi ko kuraguza ari ugusenga ibigirwamana? Mwari muzi yuko umupfumu aba yigize Imana? Mwari muzi yuko umuntu aja kuraguza aba atandukanye n'Imana? Imana iranga umuntu aja kuraguza ni nka erega Imana iriho kugira tuyisabe, tuyibwire Mana undinda, ufashe urugendo ukabwira Imana turandinda nizima kutware akababa kinuma nimbaraki iki nimbaraki iki kugira ushobore kurindwa. Imana iriho kugira tuyisabe ivyo dushaka, iriho kugira ngo tuyisabe iturinde. Rero hari abantu baja ku bapfumu kugira basabe kurindwa, basabe amafaranga, basabe abagabo kurungika bakaye ngo gusaba umugabo. Uraza umusavye Imana ukuntu iguha mwiza, yoyo yamuremye ibizi n'umutima wiwe. Wa mupfumu nta n'umutima w'umuntu abazi, ariko Imana izi imitima ikamenya n'umutima wanje kintorera wa wundi nyene akwiriye nzomubera umufasha mwiza. Rero kuja kuraguza ubunyuranye n'Imana. Ndabasavye murahanura bajya murongoye basi mwebwe ni murimwo, murahanura bamwe murongoye nibazoze baraja kuraguza, bazoba batandukanye n'Imana. Ubwenge ntibashobora kuburonka namba. Kuraguza no gusenga umupfumu impibi ivyo twari gusaba Imana tukabisaba umuntu agaca duhenda. Rero agaca guhenda ashaka gushiramwe amabuye hama agaca avuga ngo nayagukuyemo, agaca guhenda akagucagagura n'ibirasa ugasanga twagwaye n'ibigwara yakoresheje urwembe rumwe ku bantu mwese wazanga n'ibigwara twabigwaye. Kuraguza tuvyirinde kuko bidutandukanya n'Imana, aho nituba tukiyubashe bisigura ngo nta bwenge dushobora kuronka. Ikindi twirinde uburyarya. Hari gihe abakenyezi dusanga turi ndyarya, umukenyezi agatwengera mugenzi we kumba mugendanira kazika ariko bahura gatwenga. Twama twabaye mu makuru y'umuntu aza gusambura mugenzi we akamuvuga mugabo bahuye akamutwengera. Bahuye ni wewe mugenzi ariko yagera hanze akamuvuga akamwambika ubusa. Uwo rero ngo ubwo n'ubugenzi n'uburyarya. Uburyarya butuvemo nk'abakenyezi, nitubindyarya tuvuga ukuri ko mu mutima. Nimba umukunda umubwire ko umukunda biva ku mutima. Ku kazi nidukore ku kazi n'uburyarya ucenga mugenza we mukorana. Narigeze gukora ahantu abantu hajya umuntu agiye ari umukozi mushasha umukozi mushasha bakakugirira ibintu ngo akira ngo korera ha kumbe hari umutego ngo rega twama dukora gutya kumba guteza umutego. Ugasanga turiko tubigirirwa n'abakenyezi bagenzi bacu. Umukenyezi yari kuvuga ati ko ari umukenyezi nkanje reka ndamwereka ukuntu akazi kagenda kugira ntazomara mara. Ukazusanga wa mukenyezi ni waguteza umutego. Iciza cyabyo haciye imisi ugaca umutwara. Haciye imisi ugaca ivyo bintu byarashitse ndabibona. Umuntu yagucuritse akagucurura haci imisi ugaca umubera umushefu. Reka shatugirire neza abantu bose uko nituzi uko bigenda. Uburyarya buragahera. Umuntu rero w'indyarya anyurana n'Imana. Ntushobora kububaha Imana, ntushobora kubuhimba Imana, ubwenge buca kure yawe.
ukaba ufise uburyarya muri wewe buhere kugira ngo ushobore kuzosaba ubwenge Imana ibuguhe. Ikindi dukwiye kwirinda na karenganya. Nushobora kugira ubwenge urya umutima umupfakazi, urya umutima Impfuvyi, umufata nabi, nibikunda. Indongozi mwebwe murongoye nimurenganye ngo muze murapendereya. Oya, raba kubikoze mu rutonde gwiza. N'amacakubiri ave muri twebwe. Amacakubiri arashobora gutuma abantu barenganya abandi kubw'amacakubiri atarayamoko gusa. Hari igihe ashobora kuba y'ibitsina, hari igihe haza mwayintara ngo kwanza we nturimvukira, urumwimukira. Muravyumva? Ngo urumwimukira ngo kwanza we nturimvukira, urumwimukira. Akaba amacakubiri arashobora kuba mu bantu bahuje ubwoko avuye ku migambwe. Amacakubiri ashobora kuva ku bintu byinshi cyane. Ico tuma abantu badahuza ni byinshi, byozana amacakubiri ni byinshi. Ariko ndabasavye nimurenganye mwitwaje amacakubiri. Muri iryo sekeza nyene umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratanze impanuro zitandukanye kugwaruka agira ati: mube maso cyane, iki gihugu cyacu dukwiye gukorera n'impezo iduhetse twese, iduhetse twese atanumwe avuyemwo vya bindi vya moko sivyo tujamo, iduhetse twese. Twitwa abarundi, ko twitwa abarundi ico kirakwiriye. Ubu nagira ndabasabe nk'abajene nimushira umutima ku bindi twasanzeho wavutse usangaho ngo nibi ngo nibiriya. Nimushire ku mutima murazi kuntu byatugiriye nabi mu gihugu amacakubiri. Nimuyashire ku mutima ngo akubuze gukunda igihugu cyawe, ngo akubuze gukorera igihugu cyawe, ngo mpamagawe gukora ngo nuwo tudasangiye ubwoko, ngo mpamagawe gukora ibarabara nuwo tudasangiye. Eka ivyo nimubishire ku mutima. Shira umutima ko witwa umurundi. Ushira umutima ko waguhamagaye gukorera igihugu, nawe nyene ari umwene igihugu, nawe nyene ari umurundi. Nuwave wibaza ngo niwaze gukorera igihugu uzomugiye gukorera ubwoko bw'uwo muntu aguhamagaye. Eka uzomugiye gukorera igihugu cyawe, ni cyawe n'impetsi guheze. Unutagikorera uzoburi kurikorora mu mpetsi. Mugikunde nk'abajene ko mwumva ari mwebwe Burundi bw'ejo. Ni wewe ejo nimwe bategetsi bejo, ejo ni mwebwe bavyeyi muzovyarira muri kino gihugu. Mugikunde. Kugikunda rero si kukirabo kakizungurukamwo ugahinduka mere doravire kandi atari wewe mere doravire umukizunguruka. Abantu bigira mere doravire bakaguma bazunguruka ntibakore. Kugikunda no kugikorera, kugikunda no kukivuga neza. Yararemesheje kandi ibikorane by'ubutumwa bwiza mu ntara zose z'igihugu, aho yahaye impanuro abarundi ko bakwiye kugira ubwizigirwa mu byo bakora byose. Umugabo w'umwizigirwa cyangwa umugore w'umwizigirwa arashima Imana. Twebwe twihuta kwidoga. Namahunda gutanga akarorero k'abantu bakura mu kazi. Bamukuye mu kazi cyane cyane abantu mukunda kuba nome parike. Abantu ababaye nome erega witege yuko ko wabaye nome uzonomorogo. Hariho rero abantu bigenda uko bagacatangura kwidoga. Bagacatangura kurondera ubu ni nakayandodobereje. Aha ko banguye. Ni nakayandodobereje. Urabona ko ejo bundi yari byagenze uku, urabona ko ejo bundi tutahuje niwe yandodobereje. Kumbe kubera atavyuzi, kumbe bagukuyeho bashaka kugushira mu kindi kibanza babonye ari nyacu. Tuza uvuga uti Imana ndagushimiye, burya igihe cyanje cyo gukora aha cyari kigeze. Kubera kutogira ibyizigira ata Imana igira indoza. Mugabo warakoze nabi nta kwizigira wogi. Aho ngira umuntu abafise ico yiyagiriza. Ngira abafise ico yiyagiriza. Ariko akaba ataco wiyagiriza. Tuza uvuga uti Imana yampaye ibya mbere no biranyongera nta kabuza ariko niturize. Hanyuma ugacurindira wihanganye. Uyu mugabo yoguye rero yarashimye Imana byose bimuvuyeko. N'ubugira kabiri Imana rero ikindi cyanyoheye. Umuntu w'umwizigirwa Imana iramwizigira nawe. Ingabire y'Imana ntasubiriza. Reka nabibwirire ibiranga umuvyeyi wacu. Ukwicisha bugufi kudasanzwe, ukwitwaga impfuvyi n'abana batagira kirere. Abigize umutwaro ni number 1. Kuvuriza mu mahanga batishoboye yabigize umutwaro. Ntatanga gufasha abageze mu zabukuru. Ikitibagiwe coco gufasha ibimuga n'abapfakazi yabigize umugenzi. Si ibyo gusa, ni byinshi cyane biracana. Ahavutse ubushuri n'inatangwa mu kwaseruka. Aradusengera
akanaduhezagira. uyu muvyeyi yasiye Yesu amubera umwami n'umukiza. uwo Yesu rero niwe yamuhaye izo ngabire zo kugira ubuntu. mbega none akazina kiwe kubuye muraka cyane yakababwiye ni mama buntu, mama buntu, mama buntu. So gushikuza ni mama buntu koko. Hari abantu Imana ihezagira bakamenya no guhezagira abandi, ibateye iteka bakaritera abandi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Dénise NKURUNZIZA ntigeze acika intege mu kugira ubuntu bwinshi ku bantu bo mu migwi itandukanye. Mudukundire tubashikirize imwe mu bishinga ntahe vyatanzwe mu mwaka w'2017. Mu ngendo umukozi w'Imana Dénise NKURUNZIZA yagize mu gihugu cose, yagenda yibangikanije agakemanyi kagizwe n'imfashanyo zitandukanye kuri bantu aho nikora. Amarira n'umubabaro atabyizigiro mfise amajana maza sinkubone naturu kugira neza kwawe kugingo bwanje iyo numva ndemerewe naniwe amarira atabyizigiro mfise amajana maza sinkubone naturu kugira neza kwawe kubugingo bwanje neza niba bariko barashima ifashanyo turashimiye nyakubahwa atuzaniye ibi bintu turi umukenyezi aje gufasha abakenyezi b'abasangwa butaka bo mu masango na Busimba basha na Murambi wose urimwo mu basangwa butaka n'ukuri aragize neza Imana imuhezagire imwongere umugisha n'ubundi yame mu biragira ikaramu ntave mu biro tumwongere Imana imuhezagire twari dushonje n'ukuri twari turemerewe Imana iragize neza kugira ngo adushikeko. Ndashima umutambukanyi wacu umupfasoni wa perezida Imana imuhezagire Imana imugirire neza tuze twame dushima dukenguruka ibi byiza dukoreye aze yame azaratwibuka amen. Abafashijwe na Fondation Buntu ishirahamwe risanzwe rirongowe na Nyenicubahiro Dénise NKURUNZIZA ntibatanzwe kugaragaza akanyamuneza kabo. Aha twovuga abanyeshure barihiwe amashuri. Twaributswe n'uhoraho kandi twibukwa n'umuvyeyi wacu nkuko mubibona kuri Redonner Espoir n'ukuri twarasubijwe ivyizigiro ku bari barihebuye kuko ntivyoroshe ko umuntu yabuze abavyeyi kuva mu buto bwiwe ashobora gufata indege akurira akaja mu mahanga akiga akarangura ari vyamujanye kandi agataha amahoro. Ndibuka ko tukiri mu ntara za ruguru haragera igihubonye indege ukiyumvira ngo Imana yampa nkayinjiramo hanyuma ngacamfa. Ivyo vyarabayeho ariko hari abayimanuza kugera uyu munsi. Nukuvuga ko rero twe twarayinjiye nukuvuga yuko hari umuntu akunda kuvuga ngo nimba bimeze uko siko vyamye. Siko vyamye rero. Ivyo ntimubimenya ko atariko vyamye kuba impfuvyi yurira indege hanyuma ikiga amashuri ikayarangiza. Nukuri turashimye cyane mu gishingo cyabo twajanye bose nukuri muvyeyi wacu mama wacu nukuri sinzi ico twoguha nitugira nico twoguhereza ariko turashimye cyane kuko mwaduhaye ubumenyi twege ntimwatuvuje ariko mwaratuvuje mu mutwe mutuvura ubujuju. Abahawe ibikoresho vy'ishure nabo bati nashimiye ishirahamwe Fondation Buntu ubonye twari twiteze ko tuzosubira kwiga ariko twasubiye kwiga kandi twari twiteze ko mama ahantu azokura amakaye papa yarapfuye nta makaye tworonse twokwicaye muhira taco tukora ariko umuvyeyi yatwitaye haraduronsa amakaye yo gusubira ku ishuri ndabashimiye Imana ibandanye baha umugisha. Ndashimira
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yadufashije ku makaye y'abana twari twiyumvire ko abana bacu batazokwiga mugabo barize Imana imugirire neza kandi afashije abantu aho nikora twari twararavye irya no hino tubaza tuti none abana bacu bazokwiga gute mugabo ubu turabonye yuko abana bacu bagiye kwiga Imana imugirire neza igume imuha umugisha mu vyo akora mu vyose. Abavujwe n'abavurijwe ababo nabo bati tukwifurije kuzogira iherezo ryiza. Jewe rero hanini ya nukuri nagomba gushima nshimira Imana yo yadukoranirije ngaha kandi yadukoreye ibyiza. Jewe ibyiza Imana yankoreye ubu muvyeyi yavuze kandi sinasenga. Ubu niho ntanguye gusenga. Sindababesha. Natanguye mbere urumva abapatiri bakankunda bakambara ati genda usenge. Ntababara nabo mbona harimo abanyabicumuro je sinzoza. Nukuri. Nuwo munsi nashingiye intaha abapatiri bamfashije kugira nze ndasenga witwa Patiri Germina n'uwitwa Patiri Gerani n'abashingiye intaho bose. Hanyuma rero jewe nukuri ibintu Imana yankoreye ndagwaza umwana baje umwana ndiko ndakaraba mbona ijisho rirahindukiye rija hariya candirukanga nja ku mudokiteri umunyarwanda barati atese shati uwo mwana wo mu rumonga ati uwo mwana si miraragwaye ati mu kirundi muvyita gute ntimiraza ati si miraza gwaye ati si miraragwaye ati acara mwandikiye umuti cyandajimira mbona biguma nyene riguma rigenda ntibya byose umwana yarakanzwe njanja mu kirundi mwisoko njanja kugura imiti kirundi ndayimwuka ndakuka mbona nta gihindutse none ibintu nibiki karandembana aho ntasinzi ikintu na kimwe karashuha karamererwa nabi ndakirukana kwa muganga umudokiteri yitwa Dénise umudokiteri aramutera umuti amuteye umuti ati urindire umwana nguma nicayeho ari jewe nyene nicaye mu ijoro ryose ndicara nibaza ko umwana hapa hembuka hageze ndabura hageze nk'imasa 10 mbona umwana wapi mbona ateye ukuguru kana telefone wa mudokiteri umwana arampanye dokiteri yari karakina cara zarirukanga nacara mujana mu kandi gatanda nawe nyene biramutera ubwoba aterera umwana ngiragize impwemu nyinshi shira hajya nteka jewe ntabisura kuraba bumaho nawe urabe cyangwa urondere umuntu amurabe je ntabisura mwana wenye nagira ubwoba duca turarondera carandondeza ambirasi nkanza ngahi Bujumbura muri wa karede nje muri wa karede mwana barapima ntisinzi baca bamukubita imiti ya malaria baravura malaria nkubitayo indwi zibiri kubise indwi zibiri ndataha ni muhira kandi kakagenda hanyuma ndataha muhira ntashe bukeye wa mwana akaguma karyamye rero ndatelefona uwundi muntu ndijewe umwana naho mwandungitse nari nasabye nukuri byanse atumbere ndakwereke bandanye ujana umwana kwa Dr. Ameri umwana saa 10 aramupima arabura na kimwe acandubika kwa ninteretse hari ku munsi wa gatandatu giye kwa ninteretse kwa gatandatu arapima cyamuhereza intuze anta ibipimo nshashira Dr. Ameri wumva umwana ngina ari umwana w'Imana kweli hanyuma Dr. Ameri tumberera umwana hari muti bamuteye umwana uwo muti bamuteye niyo bawuteye umuntu akuze aravura ti rero bandaje n'umwana muhira umushire ku gasego umuhitane ubuyi hajya kwa ngoma niho hari ubuyi bwiza urumva nanje nta kundi ndibugire jewe rero nagira ntahana umwana nje gushira kuri aho gasego muga Dr. Amera guma yitegereza ati rindira uwo mwana ni kubirika guma yisinzirako acandungika umudokiteri nanamuzanye w'amaso wundi aramutera muti arabyimba ngana nce ngaho muri biro wamenga ni gipupe hanyuma acaranduka ati jana umushire emwe abari batonze nabaciye ko ndamuha acarongera ashira Dr. Amera ati umve rero ubu nyene kwanzisabira Dr. Nzisabira kwa gatandatu ndagenda acarafata araraba ati ubu rero muri scanner byihuta ni kwa gatandatu ati muga entreta atenge mbeda kurungi ndamurungika muri rwa karede
cyasubira muri wa karede mugabo ndabaza barambara yuko kumpanda hariho scanner ntagenda ku munsi wa Mungu ngiye ku munsi wa Mungu ndashikayo baramupima bamupimye harabura umuti hariho umuti bamutera kubera bitabonye neza bukeye nsubirayo garukanye iyo scanner njagashira muri wa karede njya kuraba nzisabira hakorera ngaha sanga nawe yagiye kundaba Imana aca turahura ndamwereka ya scanner aca aritegereza gutya aca yagira ngo acamagara abandi ba docteur ati murabibona aranyereka naje ndabona ubwo runtu rwari ruvyimbye mu mutwe atumbereye ndakubwira mu minsi 3 umwana atarajabuka mu Bufaransa canke umwana zo yapashe ciwe ndabigenze gute hanyuma jere sinzi umuntu twatugwaranye arambara atewe endagerageza hariho ishira hamwe gitwa fondation buntu upfe kwandika ati umuntu wese ati mitwe hose cyararondera umuntu anyandikira arandika zana ngaha banze numva barantelefone atewe ati urazogerageza urondere ibi nibi twebwe turemeye kuvuriza umwana nukuri sinavyumva nukuri kwa Mungu ntavyo numva kweri barandondera amakaratasi pizza iki ciwe rero nukuri ciwe nagomba gushima cyane ndashika nsanga uwo muvyeyi wa benshi yarungitse umuntu antegera epimene arantegera nukuri aranjana mugabo ntaco nari mfise mu ncamake umwana ndashika mu Buhindi aranjana ndaca muri ambassade nteka ati ngo tuguhica nteka umwana kandi yarapfa nukuri ashitse acaranjana mu bitaro bashitse niho baca bamu umwana yashitse kubera cyakintu yashitse atabona naho akoza y'urutoki mu maso muvyeyi w'abantu benshi nukuri jewe nagomba gusaba abantu bari ngaha tuguha impundu gusa Imana mugume mubana n'Imana mugume muranirwa ngaha muri fondation ubuntu nukuri rugira byose ibikorwa mwakoze mugakorera abantu benshi kuko ni iby'Imana kuko jewe ntavyo narinzi ni iby'Imana nukuri mugume mubana n'Imana mugume mukorera mubaho mugiraho muba mwubaho mugume kandi babubahe nukuri babubahe utabazi ntabazi kandi tuzokwama tero turabasabira ijuru kwa mutorija mu nta numwe azozeze taja mu ijuru ivyo ntayo byongeye mu mwaka w'2017 mama buntu yarerekanye umutima w'ubuvyeyi udasanzwe aho mbere yuguruye icesi ikigo cirerero ry'Impfuvyi citwa umusamariya w'imbabazi ku musozi wa Buye muri komine Mwumbi ntara ya Ngozi abo bana bakaba biyongera ku bandi amazi imisi yakira ku kirimba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aratanga umuco kubijanye n'abana baharerewe ubu dufise abana 27 bose hamwe tumaze gufisha batatu mva ko tuba tumaze gukwiza 30 kuva mu kwezi kwa kane tariki 16 bamwe mu miryango irereye muri ico kigo barerekana akanyamuneza kabo turashima Imana gose ukuntu umuvyeyi yatugiriye ubuntu utangaje ajewe ndiko ndiyumvira iyo ndavye nko mu vyarimo byose nibaza ko atacyo nsumba iciza yangiriye kuko jewe nari naragowe kuko sinarinzi gusinzira umwana ndamujana kwa muganga nagenda ndamuhetse kandi namuhetse mu mugongo w'umuntu w'umugabo ukuvugaho naca byarabatangaza kubera nanje atawundi muryango n'umwe nari mfise ukumufasha jewe rero ico novuga nuko Imana yo mwijuru nkuko ngaha handitse umusamariya w'imbabazi nukuri umusamariya w'imbabazi niwe kuko yarangiriye ubuntu nukuvuga ndanezerewe gose kuvyiza yangiriye naho Nyenicubahiro Dénise NKURUNZIZA akora ivyo bikorwa vyose vy'ubuntu ntabikoreshwa nuko afise amafaranga menshi ariko biva ku mutima w'urukundo yamanye kuva kera mu mutima kuva kera jewe narumva mfashije umuntu jewe nkunda kuvuga yuko no muri vacances nahora nja kurimira abantu
kurima antagiye guca amahera numva ngiye nkarimira uwo tuvukana nogenda ndamukuriyemwo n'agapande na gatoya mu karuhuko rero jewe nashobora kuja kurimira abantu mugabo muntu mbere yo kugira ngo ndabafashe nico numva ashoboye gufasha rero Imana imaze kungirira neza hanyuma ndiyumvira nti mbega ubu buntu Imana ingiriye nanje no yitura iki no kora iki ni iki nokora kugira ngo nshobore gukorera benshi ndavye ukuntu twari twumva dufise umutima wagutse n'uwo twubakanye wo gufasha impfuvyi n'abapfakazi nkumva no ushobora gufasha benshi baruta abo dushobora kuzana mu nzu canke abo dushobora gufasha niho rero niyumviriye gutangura iyi fondation y'ubuntu numva ntininafasha umupfakazi yacitse intege yataye ivyizigiro nanje nzoba nkoze igikorwa gishobora kumusubizamwo ivyizigiro nkumva ninarihira ishure umunyeshure ni igikorwa gishobora kumusubizamwo ivyizigiro ari naco gituma twagize icivugo kivuga ngo gusubiza ivyizigiro ababitakaje hanyuma rero dutanguye iyi fondation y'ubuntu sinari mfise amahera na gatoya sinzi gusa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu w'umugenzi ico gihe nagiye hanze nkora mu minwe ndavuga nti noneho ndatunze ndabona ko bya bikorwa byose nshobora kubikora ico gihe yarampaye $20,000 ariko nabona ndonse ibifaranga byinshi cyane nshobora gukorera ba bantu bose ariko ayo mafaranga yanteye intege kandi niyo yantumye nshobora gutangura irishira hamwe fondation y'ubuntu abo dukorana barabizi ndabatumye ko ngo dukorane nababwiye ngo nimuze muri fondation y'ubuntu kurondera amahera aho ko muzana yiwanyu dukorera abandi ndumva ko nafise intumbero yo gutangura ishira hamwe kugira ngo nunguke ngira ico nkuye mu ishira hamwe rimpembe je numva shaka gutangura ishira hamwe ryo gufasha abandi ryo gushiramwe ivyo mfise hanyuma mfasha abandi kandi niko biri nta kindi kintu ndindira kuronka binzanira uretse gutanga ivyo mfise nubu dufise umuyoro w'amakete y'abantu bakeneye kuvuzwa kandi uravye izo ngorane ukabona ko uwo muntu akeneye kuvuzwa sivyo gusa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarateguye kandi inyigisho zitari zimwe ku migwi y'abantu itandukanye aha twovuga inyigisho yateguriye abakenyezi b'abasirikare abakenyezi b'abapolisi abakenyezi basizwe amavuta y'ubwungere hamwe n'izindi ndongozi zitandukanye mu kurangiza tubamenyeshe kandi ko fondation buntu iheruka kugurura radio mbonesha kure buntu ijwi ry'Impfuvyi n'abapfakazi isamiranira ku musozi wabuye Ingozi ku murongo wa 96 n'ibice bitatu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arashimira abashigikiye ico gikorwa icyatumye twiyumvira kugira iyi radio-Télévision buntu nuko twaravye intumbero yacu muri fondation buntu no gusubiza ivyizigiro mu babitakaje cyane dushimikiye ku mpfuvyi n'abapfakazi turavye iterambere aho rigeze mu gihugu turavye akamaro k'iradio ni televiziyo dusanga byo dufasha cyane turonse iradio tukaronka iteleviziyo byo dufasha cyane gusubiza ivyizigiro mu babitakaje bigashikira benshi kuruta uko twahora tubikora hanyuma turavuga tuti reka tuzoshireho radio-Télévision muri fondation buntu rero iyi radio-Télévision ije kugira ngo isubize ivyizigiro mu babitakaje navuze ngo bizohera ku mpfuvyi n'abapfakazi ariko hariho nabandi batakaza ivyizigiro bivuye mu kumvo zitandukanye iyi radio-Télévision rero dushaka ngo izosubize ivyizigiro muri benshi bo muri kino gihugu cacu batakaje ivyizigiro biciye mu biganiro bitandukanye bizoca kuri iyi radio-Télévision buntu biciye mu ntahe
abantu bazoshinga bavuga iby'Imana yabakoreye, bavuga aho bavuye naho bageze biciye mu ijambo ry'Imana. Turafise ivyizigiro yuko benshi bazosubizwa mu ivyizigiro, bagasubizwa mu intege, abari bihebuye bakaremeshwa. Ikindi cyatumye twiyumvira kugira iyi radio-Télévision buntu nuko burya ibimenyesha makuru ni bimwe mu bizana iterambere mu gihugu. Rero turavuga tuti natwe nka Fondation buntu turiho kugira ngo dushigikire igihugu, dushigikire intara tuba dukoreramwo mu iterambere. Rero turavuga tuti iyi radio-Télévision nayo izoshigikira mu iterambere, kandi turabizi neza yuko izofasha mu iterambere ry'abene gihugu uhereye muri izi ntara izosamiranamwo, mbere bitinde bishikire igihugu cyose. Twagomba gushimira cyane abantu bose badufasha mu mugongo, kuko kugira dushike aha navuze ko Imana yatugiye imbere, ariko Imana irifitiye ibikoresho. Hari abo yakoresheje kugira ngo dushobore kugera aho tugeze. Abantu ba mbere dushimira nishira hamwe mpuzamakungu FINWAP, kuko nibo baduhaye umutima w'iradiyo. Ndashimira cyane n'abagwizatunga twateye akamo kugira ngo badushigikire. Tumaze kuronka uwo mutima w'iradiyo, twari dukeneye ibishigikira bitari bike, kandi burya byatwaye uburyo butari buke. Rero hari abagwizatunga twateye akamo kugira ngo badushigikire. Nukuri twavuze rimwe bumva kabiri, baradushigikiye kugira dushobore gushika aho dushitse uyu munsi. Nabo nyene umwe wese nuko yadushigikiye, umwe wese no mu cubahiro ciwe turabashimiye cyane bivuye ku mutima. Turashimiye leta y'u Burundi biciye mu bo ikoresha CNC, abo muri ARCT, uruhara ntangere bagize, impusha baduhaye kugira ngo dushobore gukorera ku mugaragaro uno munsi. Rero reka mpereze kubona ari guherako. Ndashimiye Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nashatse ndamuhereze ko kugira ngo ndamuvuge mu buryo bwiyaguye. Mu izina ryanje no mu izina rya Fondation buntu turamushimiye cyane. Jewe ku bwanje ndamushimira kuko arantera intege. Aha niho dushoreje ikiganiro c'uno munsi. Imana iduhezagirane namwe, murakoze.